atatu bazifise ariko nimuvyibuka umwaka utangura Imana niyo yaduhaye ifunguro. Haleluya. N'iyindwi nize ku mugabo yitwa Apoloni dusoma mu gitabo c'ingenzi hamwe n'uwitwa Mukristo agereranywa nawe. Nagomba ndakwibutse nturaba ubuzima urimo ariko raba ubuzima bw'uwo mukorana nawe, raba icyo uwo mukorana nawe icyari, raba ubushobozi afise, raba ijambo afise, raba abo yagiriye neza. Nawe nimba mukorana nawe wizere yuko uyu mwanya ikituzanye ni ukukwinjiza mu gukorana nawe. Uyu mugabo yitwa Mukristo ari mu rugendo, yaciye mu ishayo maganya, yaciye mu ntambara nyinshi, yaciye mu magaragazwa menshi, hari ibintu byagenda bimuca intege. Mukristo ari mu rugendo. Naramwayo tujane turasoma hariya muri Korinto ba kabiri igice ca 6 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hagira umuntu adusomera tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turabiginga ntimuhere ubuntu bw'Imana bukubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo kubwirizwa ko ndagutabaye. Iri jambo tugiye gusangira mwaka kanya, ijambo atari rinini cyane ariko kandi nibaza ko rikugirira umumaro. Ni jambo rivuga ngo kuko dukorana nayo. Amen. Kuko dukorana nayo ndabinginga ngo ntimuhabwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ubuntu bw'Imana ntibube ubwo gupfa ubusa. Abantu bakorana nayo. Haleluya. Ni jambo nagomba ko dusangira kuko dukorana nayo. Paulo yari umuntu akorana n'Imana. Kenshi na kenshi abantu bashobora kuba badakorana n'Imana, ariko nagomba ngira bari hano mu ndaro. Haleluya. Abari hirya no hino mu ndaro, ijambo rivuze ngo kuko tugirane. Haleluya. Niri jambo je nagomba ko dusangira mu kanya gato kuko dukorana nayo. Kuko dukorana gukorana n'Imana. Burya gukorana n'Imana bitandukanye no kugendana n'Imana. Gukorana n'Imana bitandukanye no gukorera Imana. Gukorana nayo, Paulo avuga ngo kuko dukorana nayo. Iyo umuntu akora mu ishirahamwe agira ibimuranga biranga iryo shirahamwe, kandi abafise na condition ziranga iryo shirahamwe. Kandi iyo umuntu akora mu ishirahamwe agira n'imyambaro iranga abakorera mu iryo shirahamwe. Mu yandi majambo, iyo umuntu akorana nayo, akorera mu ishirahamwe cyangwa ikintu icyo aricyo cyose, abafise amategeko amugenga. Abantu bakorana n'Imana baba bafise ibyagezwe byabo kuko dukorana nayo. Ikindi, abantu bakorana nayo bagira ibimenyetso biranga ko bakorana nayo. Ega uri hano utazi kukorana nayo, kandi nivyo ntukorana nayo. Ariko nagomba ndakubwire ngo wewe nimba utiyizi kukorana nayo, ugwana intambara ukorane nayo. Apana kugendana n'Imana, apana kubana n'Imana. Je ndagomba ko mba muri serivisi y'ibikorwa by'Imana. Iyo umuntu akora mu gikorwa kanaka bamuha ibikoresho akoresha mw'icyo gikorwa, mw'iyo proje, mw'iryo shirahamwe, mu kazi kanaka. Iyo bamusize mu kazi baca bamuha ibikoresho aza gukora. Nimutangazwe nuko mubona hari ibintu bidakoreka muri bintu bimwe bimwe, nuko utaragera ku rugero rwo gukorana nayo. Ariko nagomba uyu munsi umuntu wese ari hano abona ugukora kw'Imana. Hari abantu bazazaniwe badashobora kumenya ngo mbega Imana ikora gute. Barasenga igihe kikaba kirekire ntibabone neza Imana. Hamwe bayibaza irabaho cyane ntibaho, irakora cyane nikora. Nanjye narabaye muri ibyo bihe byo kubona umenga naho ndayizeye umenga ntiyumva.
narabaye muri ibyo bihe. None Imana irumva. Aho rero hageze ikibazo ni hamwe na senga, ariko none gamani urumva cyane ntiwumva. Ariko nasoma muri Bibiliya, nasoma ngo kutwi kwayo si ngo amaboko yayo si magufi bayananirwe no gukora, ngo amatwi yayo ntiyapfuye ngo ananirwe no kumva. Nagira ndayihamagara ukanenga ntiyumva, nagira ndasenga nkaja mu myidodombo. Urahari cyane niya irahari, hari ndahabaho wowe yaremye yoye irahari. Ariko hari igihe umuntu agera mu bihe umenga Imana ntihari, ariko irahari. Hari igihe umuririmbyi aririmba ngo ntukageraho wibwira uti Imana ntiri kumwe nawe, rambura ukuboko kwawe nka Petero uvuga uti Imana ndarengewe, ntabara rimwe na rimwe Imana izisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyatabari bashoboye ni nyishu y'ibibazo. Niyo yavuze ngo mpamagara nanjye ndakwitaba, ntabaza nanjye ndagutabara. Pawulo avuga ngo kuko dukorana nayo. Yatanguye gufashwa we, haleluya, kuko dukorana n'Imana. Ibi uri kuracamo ntibigutere kubona umenga Imana ntirikirakora. Bwira mugenzi wawe muri ku kazi, inyuma y'imyaka 11 nabonye umudamu yabyaye iri ku kazi, haleluya. Sara mu myaka 190 yari yihebuye, ariko Imana yariho kandi yari ifise isezerano. Bwira mugenzi wawe iri ku kazi, kuko dukorana. Reka nyarutse kubera umwanya ari muto mvuga ibimenyetso biranga abakorana. Ibimenyetso biranga abakorana nayo. Imana ishimwe cyane, kuko dukorana nayo. Ndagomba Imana ikorane nanjye, nanjye ndagomba gukorana nayo. Iyo uri muri kampuni ufiseyo umutahe, ufise ingufu zikwiye zose kubera uri mu iyo kampuni yawe uyifise nk'umutahe. Iyo iteye imbere urishima, iyo kiravuga ngo urishima. Nanjye fise umutahe muri kampuni y'Imana jewe. Umutahe yafise umutahe nkorana nayo. Ucitse intege cika intege wenyine, jewe nkorana nayo. Udendebukiwe ariko jewe nkorana nayo. Nagomba Imana ingiriye neza. Muntu wese ari muri iki kibanza cyangwa ariko aradukurikirana yumve gukorana nayo ko ari ibintu byo gumana, kuko dukorana nayo. Ndabinginga ntimuhabwe ubuntu bw'Imana bwo gukorana nayo ngo bupfe ubusa. Imana idushoboze, Imana idushoboze. Numve amahirwe wagiriwe, ubuntu wagiriwe, kuyimenya wagiriwe, kugendana nawe wagiriwe, n'ibipfu ubusa. Uragomba kuba ukorana nayo. Imvura yogwa ukorane nayo, izuba ryo kwaka ukorane nayo, mu mageragezwa ukorane nayo, wo kuvuga ukorane nayo, wo ibyo shika byose uvuga ngo byanka bikunda ntegerezwa gukorana nayo. N'abantu bataremera kuzokuri kurakorana nayo, humura mu minsi mike izobemeza ko mukorana. Amen, haleluya. Mwari muserejiyo umugabo yakwise kuri imbwa umupangiye, urafashije umunota umwe ugomba ubibe ubunyene. Raba ujya mukozi w'Imana ingene yambaye kubera ibihaci ngo hano bakuraba ingene umeze, kubera zuzanye mikrofone, kubera ibihe uciyemwo ubuze amahera yo kwishyura inzu bakaca bakwita kuri imbwa. Hagarara hano, uzi ko wambaye neza n'agakaruvati gatukura n'ishati itukura. Uyu muntu se mwebwe mubona hano ubona ko ari imbwa? Ntabwo mubona ko ari umugabo ahora akubita ibisigo bigahunga, ariko igihe urimwo kibasha kukwitisha imbwa.
ariko igihe ntigihoraho. Gira mugenzi wawe ngo kirahinduka. Tara haleluya, tari yindi haleluya. Abari mu bihe bigoye batara haleluya. Haleluya. Nko guhungira, hariho Imana irengera abayo, hari Imana itabara abayo. Bakwita imbwa yo ikakwita ubukomeye, bakwita ingumba yo ikakubona nk'uwabyaye ubushuri. Ariko ko mfashijwe numva ndiko ndafashwa. Uyu mugabo rero umuntu yari apangiye amuheranye amezi angahe? 9. Ahita kubona kuri imbwa. Kandi uwo mugabo uyu nyene nawe nacahita yibona ko ari imbwa. Yaciye yibona ko ari imbwa. Yaje imbere yanje yamaze kwibona kumenga ni imbwa. Yahise abibona. Ashyize imbere yanje ambwira amajambo yose. Arambwira ati mfise amagorwa, mfise ibyago, byivugire. Umunota umwe. Yesu nashimye. Nashyize mberanye inzu amezi 9. Nshyitse imbere yiwe ndamubwira byose, arambwira ati humura. Barya nibo babonye kuri ngaki Imana kubona nk'umuntu akomeye kuko bakorana nayo. Munyuma arandema umutima, arantera amaserumu, arantera n'uburojine kandi kamara umucanga wose. Umucanga nazanye arawukuramo. Munyuma yatangira kumvura nk'ekana. Arambwira ati amarira ugize n'ayayo mbere ndakwereke ko dukorana nayo, reka ndaguha n'ukwezi kumwe araza kuyemera. Nca ndavuga ati oya aho umuganga urarengeje kuko naramuhaye y'amezi 2 arayaha, none yemera y'ukwezi kumwe. Imana nishimye. Amen. Ariko kuko bakorana nayo ngeze muhera ndamuhamagaye yarayatoye, kandi ijambo yabwiye ngo amarira ndize n'ayanyuma yabaye ayanyuma ubwo nyene sinasubiye kure haciyemo amezi 3 mbagahamuguru. Umva kakanu inyuma y'amezi 3 kuko ahuye n'ukorana nayo kandi amubwiye ngo amarira urize n'ayanyu. Uzi ko uyu munsi nababwiye ko ari umunsi wo kuvuza ifirimbi. Tuduze icyubahiro. Haleluya. Amen. Hari ibintu dutegerezwa kugira gute? Hari agasuzuguro dutegerezwa kugira gute? Hari imigambi dutegerezwa kugira gute? Hari intumbero mbi dutegerezwa kwanga tukayihagarika mu izina. Urabona abantu batwita imbwa, abadayimoni bagusuzugure, abarozi bagusuzugure, bafata amasezerano yawe, bafata inyenyeri yawe, bafata umugisha wawe, bafata mariage yawe, bafata urubyaro rwawe, upfa utarongoye, upfa utabyaye, upfa utarongoye, upfa utabaye nk'abandi kubera isi y'umwijima y'abadayimoni biragahera. Navuze ngo hari ibintu bitegerezwa kugira gute? Guhagarara. Igituma tutegerezwa kubihagarika bikemera nuko dukorana. Haleluya. Oya haleluya. Uyu munsi sasa ni umunsi wo kuvuza amafirimbi. Sasa ifirimbi sasa amafirimbi muravuza mu mwanya ndababarira. Umuntu atazanye ifirimbi arafise ikibazo. Shaka wigendere hariya ubu akwita mutama cyane yuko mutama akwita mutama nuko yaranyemeye ko azobibaje ko ngiye kubaka urusengero ndugiye kubaka
yaravuze ngo nzoguterera ubu warabaye umutambyi isubirire mu kibanza kuko dukorana nayo dukorana n'iyitananirwa dukorana n'iyitibagira dukorana n'iyidatsindwa dukorana n'iyidahemuka nk'abantu dukorana n'iyitibagira dukorana n'iyifise amaboko agera kure dukorana n'Imana ibirema ikabisohoza dukorana n'umwami w'abami dukorana na Alufa na Omega uwa mbere n'uwanyu itanguriro n'iherezo dukorana n'uwavuze ngo mpamagara nanjye ndakwitaba kuko dukorana mpora ndaba amafirimbi aravuga kandi yavuze y'urufaya mpora ndayabona naho tuba turi mu ibarabara mpora numva amafirimbi iyo yavuze hari imiduga itegerezwa guhagarara iyindi karengana haleluya twaje kuvuza amafirimbi hari ibintu dutegerezwa guhagarika ibindi bikarengana haleluya turahagarika imigambi y'abarozi yagufashe ku ijambo turahagarika imigambi ya Shatani yishize hejuru ku gasongero tutegerezwa kuvuza ifirimbi tuvuga ati no abandi nabonye ifirimbi ikunda kuvuga iyo bariko barakina umupira amafirimbi mana yanje arbitre abafisiki abaranzi mene baba bafise bitambara hamwe n'amaki n'amafirimbi kandi arbitre abafisiki ifirimbi kandi Kristo Yesu mu mupira turiko turakina arbitre wacu ni Kristo Yesu umwami w'abantu mu rugamba turiko turakina match turimo yo kurwana n'isi n'umubiri na Shatani urugamba turimo wo kurwana n'abadaimoni n'abarozi n'abakomikoni n'abazimu na Shatani na Shataniya na Muyomba na se wiwe na sekuru naho kandi n'abandi gushikira kuri Choniki turafise uyu munsi n'umunsi wo kuvuza ifirimbi tukavuga ngo dezoro namurari hano yotera haleluya haleluya kuko dukorana haguruka ndakubwira akantu ari umuntu adukirane dukorana n'iyaremye ijuru hari ababyizeye ko bakorana nayo kuko dukorana ariko mana yaje numva hari kubera iki wacitse intege gukorana nayo kubera iki wayihebuye kubera iki wadendebukiwe kubera iki ubona uvuga ngo ndagowe karabaye ndapfuye kubera iki umva raba umuntu ari iruhande yawe umuraba ntumufate ko ari uyu mufate ko ari wa wundi yakuza kubandanya umubwira ati noneho ko mbandanya ijuru ajahe noneho ubundi babiri cyangwa babiri bagira ati ariko wamenye itangazo ko dukorana nayo mutangariza wa murozi tangariza ya daimo mutangarize jamisi mubarire erega dukorana nayo mubarire mu wani twagiye rimwe kabiri gatatu ariko none barajaje erega itangazo ryavuze ngo kuko dukorana haleluya menya neza uwo mukorana ageze kwa Lazaro inyuma y'imisuna yaboze bari mukiriya bari mu marira yasize umunezero muratahura uwo mukorana
kubera iki bariko barakwivimvyako? Kubera iki bariko barakumanura batazi kuri hejuru yabo? Kubera iki bariko baragufatira kubera iki? Mubarira ngo wanyihenzeko nuzi uwo nkorana nawe. Mubarira ngo wanyihenzeko uwusuzugura yakwihenzeko, uwumusuzugura yakwihenzeko, uwukumirimiza yakwihenzeko, uwagusubije inyuma yakwihenzeko. Hari ibimenyetso biranga abakorana nayo. Mwicare gato bibaza esheko ntakwibesheko. Ariko kandi abantu babwiwe amajambo menshi, ngomba ndababwire ntimumenye nimwemera ayo majambo bababwiye. Oya, bakubwiye ko atacu uzopfa ushitseko, bakubwiye ko uzopfa ataco wimariye, bakubwiye ko uzopfa wangaye, bakubwiye ko uzopfa uri umutindi, bagupfiye ko uzopfa utavyaye, uzopfa utarango. Bongo baribeshe, ahubwo ntibazi uwo bariko baravugana nawe. Kuko dukorana imfunguzo mene data turazifise. Ariko nimuvyibuka umwaka utangura Imana niyo yaduhaye imfunguzo. Haleluya! N'iyindwi nize ku mugabo yitwa Apoloni, dusoma mu gitabo c'ingenzi, hamwe n'uwitwa Mukristo agereranywa nawe. Nagomba ndakwibutse nturaba ubuzima urimo, ariko raba ubuzima bw'uwo mukorana nawe. Raba ico uwo mukorana nawe icyari, raba ubushobozi afise, raba ijambo afise, raba abo yagiriye neza. Nawe nimba mukorana nawe wizere yuko uyu mwanya ikituzanye ni ukukwinjiza mu gukorana nawe. Uyu mugabo yitwa Mukristo ari mu rugendo, yaciye mu ishayo maganya, yaciye mu ntambara nyinshi, yaciye mu magaragazwa menshi. Hari ibintu byagenda bimuca intege. Mukristo ari mu rugendo, hari ahantu yagera mu kigobe, hariho gushaya, hamwe agatwarwa n'amazi, hamwe akaroka mu binogo, ahura n'intambara, agenda ahura n'imisozi n'ibigwisha n'ibimusubiza inyuma, agera ahantu hagasinzuza. Naho ugeze uyu munsi, ahantu ugeze naho gucika intege, ahantu ugeze naho kwiheba, ahantu ugeze naho kudendebukirwa. Kandi biguca intege birahari, amajambo arahari, ibyo ubona birahari, ibyo wumva birahari, ibigukuzungurutse birahari. Abazimu bose barakuzungurutse, imbere ntubona, inyuma ntubona, hirya ntubona. Ariko nagomba nakubwira ngo aho nyene utabona ikintu na kimwe, aho nyene winyege udasobanukirwa iyo uri kurava n'iyuji, aho nyene utabona ikintu, Imana itabonekera aho nyene. Erega iyo twakurikiye ikora itaboneka, kandi ivuga itaboneka, kandi itabara itabonetse, kandi ntirinda gutora ivyabona, kandi ntirinda gusaba imfashanyo. Aho nyene utabona ikintu, aho nyene mu busa niho Kristo Yesu ari, aho nyene mu ngorane niho Kristo Yesu ari, aho nyene mu ntambara niho Kristo Yesu akorera, aho mwayo mageragezwa niho ubutabazi buri. Ageze kuwitwa Apoloni aramufata, aramubwira ngo ubu ndagusize mu ibohe hiryo nawe uri mu uyu munsi, ariko mu mwanya ngomba mvuge ibimenyetso biranga abakorana nayo. Urafashwa? Numva nafashishwa. Mbega iri jambo ko ari rirerire we! Haleluya! Mukristo acika intege. Apoloni amwereka amagufa atunze aho hawe, aramubwira turabona amagufa yose n'abantu bari mu rugendo nkawe baguye hano, ndabasangagura, ndabaca, ndabonona. Nawe ndakugira nk'umwe muri abo, subira inyuma hajya mu ibohero. Mukristo acagenda mu ibohero aho yugaraniwe kubw'ijambo bavuze gusa. Hari ijambo bakuvuzeko kandi ritari rikwiye kugufunga, ariko ndakubwira ngo ntacyo bitwaye. Hariho uje kuvuga ijambo ryo guhagarika ijambo, kuko dukorana naho wowe utizigiye kukorana nayo. Pastor Joseph ndiyizi ko nkorana nayo. Amen. Sawa. Mukristo aragenda yugana umunsi wa mbere,
Apoloni ashyira ku igufuri hajya aragenda mu vyiwe, agarutse aramuhamagara asubira kumusambisha, amubwira amajambo nk'aya mbere, aramubwira turabivamo, urugendo rwawe ntirushoboka, bivemo uhindukire uje mu ruhande rwanjye. Mukristo akomeza kwinanata, arinanata, aracererwa, araharara, arahirirwa, arazunguruka, arakubitika, aronda. Nkuko numvise ko hari abantu baje hano barasambutse kubw'amajambo, kubw'intambara, kubw'amageragezwa, bakabura ubafasha. Humura, washitse mu kibanza kirimo imfashanyo, washitse mu kibanza abantu baruhukiramwo, washitse mu kibanza abantu batabarirwamwo, kuko dukorana nayo. Yawe umuntu yaje afise ingwara afise ingwara ikomeye cyane, sindayibona nk'ingwara ikomeye kuko nta ngwara inanira Yesu. Iyo umuntu ajya afise ibibazo binaniranye cyane, ndamubona nk'aho umenga ahubwo asa n'umuntu ameze nk'umwana, kuko nabonye Imana ishoboye bingahe. Maze Mukristo yihebuye, Apoloni arongera aragaruka aramubwira ngo uyu munsi nturara. Uremera cyangwa ntiwemera? Ati ukamenga yokwemera. Hari umuntu adashika mu igeragezwa ukamenga yoja ku bapfumu, hari umuntu adashika mu igeragezwa bariko baramubwira ati emera ibi, emera turyamane ndaguha amafaranga. Mu ruhande rumwe ukamenga yokwemera, mu rundi ruhande ntavuge ngo ya, ntiyanke, ntiyemere, muri we bikama umenga yovyemera ariko ntatobore ngo avuge. We ntuzi iyo mukorana. Iyi Mana dukorana ifise kondisiyo. Iyi Mana dukorana ni yera, ibana n'abera, kandi ibana n'abafise imitima yejejwe, ibana n'abafise imitima igororoka, batinya icaha n'igisa naco. Ntuzubwire umuntu atuviriza, nimba ugomba kumfasha kubw'ivyo uraretse ndararaho naraye ejo, hari iyo dukorana izonyibuka. Abasore batatu bavuze ngo nahitodutabara, nahitodukiza, ntitwokwemera gufukamira abayari cyangwa ngo dufukamire igishushanyo. Imana bakorana nayo imaze kubibona, ibona ingene bidetereminya n'ingingo bafashe, ihitira zikora igitangaza. Paroni nawe amutera ubwoba. Mukristo arajugumira bukeye aja ahantu, Apoloni kigiye, Mukristo asigara arasenga, abwira Imana ngo Mana, koko urugendo rwanje ruhereye ngaha. Mpemu yera araza aramubwira ati kubera iki wiheba, kandi muri wewe urufunguzo ruri mu kwaha. Ngo akebutse gutya mu kwaha ngo asanga afise urufunguzo, arukuyemo aravye gutya asanga handitse ko urwo rufunguzo ngo amasengesho yugurura inzugi izo arizo zose. Ko wari Mukristo wagenda niki? Mukristo we wagenda niki? Ko bugaraniwe aha hantu kandi mu kwaha kwawe hariho amasengesho, kandi amasengesho ari urufunguzo rw'inzugi izo arizo zose. Mukristo ngo yumva tuzi ko abazimu bari banyishe, ngo afata isengesho arisenga, acagenda amotereza isengesho kuri portail, abona iyo portail iriyuguruye. Acaravuga ngo koko iminsi maze ngaha kwe nabaye ngaha kubera ubujiji n'uburofa bw'iwanje, nari mfise urufunguzo hano. Humura naho mwanga bitaragenda neza, urufunguzo urarufise. Urufunguzo urarufise utemwa, kuko dukorana yaduhaye imfunguzo zose. Amasengesho ni urufunguzo Imana yaduhaye, ushobora kugurura inzugi izo arizo zose. Ngo yuguruye gutya abona rero yuguruye, ngo arasubira rukara akingirako, yisubirira hahandi ngo yigumiraho. Mu mwanya Apoloni araza aramubwira ati ubonda kurangiza ndakwica. Urabona Mukristo ati nta makuru ufise, ati nta makuru ufise, ati nta makuru ufise, n'ubu kuba ndi hano ni jewe navyishakiye. Arihagaze. Burya rero wibagije ngo waranyugaranye, burya wibagije ngo uranshoboye jewe, burya wibagije ngo meze nk'abandi, burya wibagije ngo meze nk'abandi. Ukwiye kuba mu bihe utameze nk'abandi. Abandi baguye nawe uko, abandi basambanye nawe usambanye, abandi babeshe nawe ubeshe, abandi bakoze ibyaha nawe ukora ibyaha, abandi bagiye kuraguza nawe uraguza, abandi ariko Mana ya ukwiye kugera ku rugero utaba nk'abandi, kuko dukorana
dukwiye kumera nkayo, ntabwo dukwiye kumera nk'abantu, ariko dukwiye kumera nkayo. Imana idufashe cyane. Aramubwira ati ni jyewe nakwirekeye. Ati ubikuye he, ubifatiye? Aramubwira ati umviriza reka ndakwereke, genda hariya kuriya muryango nkwereke akantu. Atiruka, Apoloni kiriruka, agihagaze hano, agira ukuboko kuki, urugi ruriyugurura. Akibandanya ubugira kabiri, Apoloni yikubita hasi, arazungurika, ubwenge buracanganikirwa, yikubita hasi, kiragenda kimuhagararako. Ati wemeye cyane nuremeye? Hari ibintu dukwiye guhagararako. Tera haleluya. Hari ibintu dukwiye gusuzugura kubera dukorana nayo, naho byoza bitontoma, naho byoba bimeze nk'imiravyo, naho byoba bisuriranya, kubera dukorana nayo. Niyo kwizigirwa, niyo nyene amahoro, ifise ubushobozi bwose. Dukwiye kubihagararako no kubisuzugura, tukavuga ngo bikunda byoroha. Dukorana nayo, naho maze iminsi mu bugaragwa, ariko nkorana nayo. Naho imvura yoba yanyagiye, na Yesu yaramunyagiye, ariko nkorana nayo. Naho norara mu bugaragwa, na wene Yesu yaraharaye, ariko nkorana nayo. Reka dusenge. Numva nari kuvuga ibimenyetso biranga abakorana nayo. Umugabo umwe yitwa n'abantu benshi bakorana nayo. Reka mvuge ko uwitwa Eliya yakorana n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Haleluya. Imana nishimwe. Uwitwa Eliya yakorana n'Imana. Umunsi umwe ndabona umwami yigeze kumuhiga, agomba kumugirira nabi, ariko hari amakuru yari afise. Iyo dusomye ijambo ry'Imana rirabitwereka neza yuko uyu mugabo yakorana nayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana, reka dusome mu Bami basi turabe ingene yakorana nayo. Abami ba 2:6-11. Hagira umuntu adusomera aho hantu. Biraryoshe gukorana nayo. Gukorana nayo bitandukanye no kugendana nayo. Gukorana nayo, umuntu mushobora kugendana mutazinana, nibyo? Cyane mukagendana atakintu ari kumarira. Ariko gukorana nayo, gukorana n'umuntu, sokete amabanga yose ubuyanzi, ubufise ibintu byose mu biganza byawe. Nukuvuga iyo mukorana n'umuntu icazi nawe ubukizi, kuko mukorana. Hari umuntu yabonye sawa? Ivyo bituma umwami w'Isiriya yijijana imitima, ahamagaza abantu biwe. Umwami w'Isiriya ahamagaza abantu biwe, arababaza ati mbega nimwambarira umuntu wacu ari ku ruhande rw'umwami w'Abisirayeli wariwe? Ego. Umwe mu bantu biwe aramwishura, atoyaye mwami wanje n'ingoma cyane, ariko Elisa umuvugishwa mu Bisirayeli niwe wari umwami w'Abisirayeli, amajambo uvugira ku kigwa. Shaka ubanza ugeze ngaho. Haleluya. Umwami w'Abasiriya yama yateguye ibitero byo gutera igihugu. Icyo gihugu cyarimo umukozi w'Imana yitwa nde? Tudoze icyubahiro cy'umwami Yesu. N'abasinziriye mu ikome, banza mu ikome. Abo n'abazimu baguteye, ndirukana abazimu 1 2 3 mu izina cya Razo umuntu, ariko umuntu atemba n'abazimu ngaha turiko turavuga ibyo gukorana nayo kweli. Ariko Mana yanjye, uwo muntu abafise n'ubundi bwana ariko arakorana nabo, uca bumutwara gatoyi ntamenye ibiriko biraba. Imana igutabara mu izina rya Yesu. Umugabo rero umwami w'Isiriya akagira plan, niyo nawe bahora bakugirira. Akagira planes, akavuga ngo ntegerezwa gutera igihugu cy'Abisirayeli, kandi ntegerezwa kubifata mu minsi iyi, kandi tuzoca hadukikame tuduge, tuzobagota kuriya na kuriya. Uwo mugabo w'umwami w'Isiriya ntiyarazi ko harimo umugabo yitwa nde? Eliya akorana. Ako kantu ntibakumvise. Bakibipanga uyo munsi nyene, Imana yo mu ijuru ikacihishurira umukozi wayo
Elisa pardon ikaca bimehushiwe Elisa akaca agenda akabwira umwami wa Isirayeli akavuga ati uyu munsi igitero kizakuzana na hari iyo umuntu akorana n'Imana agira iyerekwa. Iyo umuntu akorana n'Imana abwirwa amajambo ibiko birapamba byose. Ndabigenza gute abantu? Iyo umuntu akorana nayo yibigwa amabanga y'ibiri mu bwami. Iyo umuntu akorana nayo amenyera ibintu kure bitaraba. Ça mon frère, c'est bien. Uranyibuka Mungere akazi mojo n'umunsi raba abantu bakubona muri karavuga cyane ariko ndavuga yandefonye ngo ko twasangana kare arambye ati nabonye bintu yo kwasinya iwawe ariko yayingira ariko kumbwira nti ariko zikashashara wose ati wewe agiwe ati nabonye bari kwasinya ibintu ntabwo ntibigere wabonye kwasinya akazi gashashara wose nawe ndekere mu gihugu shasha urumva yuko umuntu akwana jewe nari kuwa mbere ku musozi ndiko ndasere ngo kumuduza no kumuhikira uwo mwanya nyene nkiri ku musozi ndamuhamagara ati hari ibintu mbonye bagusinyira ibintu ivyo bintu ese bimeze gute hari kuwa mbere we naguhamagaye kuwa kangahe amagaye kuwa kabiri kuwa gatatu nawe nyogera kisohoka ndabura connection cyangwa muhamagara kuwa kabiri dekre ikisohoka kuwa kangahe kuko dukorana icya kabiri ikindi nacyo yerekana tutazaga twija mungera tugiye ukwezi kuri yes abantu bose bari gutwara barabizi ariko jewe kasi mutaza mwegeye aba yihisho zo ngenda gute abantu bose shaka gatanu mwanya mu kwezi kumwe zabiri iki mu karusho tukuba kwa kasho nawe ndabona aganiko umuntu cyane Imana yegeye inga ndumuntu nkorana nayo gusa nkorana nayo abakozi b'Imana ngabari abakozi b'Imana nagirishije inama umunsi wa mbere muhagarara barimo abakozi b'Imana abo navuye ku musozi ujya munsi nyene nabonye riki Imana imbwira ko dutegerezwa kwimuka imana amatariki nca ndababwira ati itariki z'ukwezi kwa gatanu kubera impamvu itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu kubera impamvu imwe n'iyindi dutegerezwa kuzoba turi kumutakura twimutse. Aba bantu barambaza ngo ntibibaho. Ubwa mbere dufise amadeni arenga miliyoni 300 twaguze ikibanza tutarishura kuri konte ni 0 francs. Uratubwira ko twimuka gute? Ndababwira ati dutegerezwa kwimuka icyonzici iyo tariki ntirenga ahantu twahubatse ukwezi n'indwi zibiri ibinyene byose mubona ukwezi n'indwi zibiri uko mubibona byose byari bibonetse kandi kuri konte yari 0 francs atani franga nari kandi nta banke yatuguranye amafaranga ngo twubake nta n'idolari 100 ryavuye hanze aba barabizi twaje twebwe nyene nuko dukorana nayo ariko n'Imana y'inyene yari yankofirimo iranyereka irambarira ibintu ntovuga ingene bizogenda ingene byose n'uturiske twagiye tuba twose n'akazu kashatse guhitana abantu bose twose ibintu byose mu rutonde nshiraho amatariki ndababwira ati ayo matariki ntare na jewe uganda subiye mu mubiri mvuye mu impemu ngo nsubire mu mubiri navuga ati none ubwo ndakomeye cyane imbere y'abantu nzovuga gute ariko nkaca nibuka ko dukorana. Haleluya! Ijambo ni gwawe. Rero hariyo abagera n'iyubwira twigoro twose abakizishije bakora muri icyo gihe cyose tubura pasere uburyo bw'umutungo Yes.
asanga aho nawe nyene uko yasoma ifana niko je yamadawa duje amaso baravye asanga utwenge nawe kumbe ariko intarazi ariko mbere yamaze kuhagera none ibi ni biki nta n'umwe n'abo dukora ntibavyumvira ugiye ku kazi saa 5 canke saa 6 nawe ntasubirayo aho niho vyaba bikunze bitakunze aca ajyana arambwira mu nyuma y'ibintu vyagenze hanyuma kugira ngo nyaruse ndagerageza mungenda murondera naciye nza gusenga ubwa mbere turazana na madamu uwo munsi nyene mu bantu bashika nk'amajana 5 arankorako ntabizi kandi n'ubu ntiyamwibuka arankora aransengera numva n'umwe ndatoye imitenda aca ndamusaba umunano turaganira muri ya porogaramu y'iminsi 3 kandi uko yamwibwira ati tugiye tugusengere iminsi 3 uzoba ukize nuko ariko vyagenze ndabohoka byari biteye ubwoba ariko yaho nibaza nti yaba no mu gitondo vyokunda ko mungere adukora gusa ku mutwe kandi bayambuza twokwirwa twese turi protection y'Imana je nuba binyubatse kuko ni inyigisho turonka datanze amafaranga turonka ku buntu gutyo nyene ariko nukuri n'ibintu byubaka umuntu kwinosa ntabwo ndagize kandi keke umufasuri wanje jewe arambwira muno munsi ikintu kizoje nahijya yejo arambwira ati hariho abantu bariko bapanga ibi n'ibi kandi bari uko nyene haba ku kazi we haba n'ikindi kintu cose ndamubona nawe umuntu asenga cyane kandi avuga n'Imana rero ibyo bintu ni ibintu bigaragara yuko umuntu ari muri za kondisiyo z'Imana kuko arabaho neza kandi ikiba cyose arayakubona amashi menshi ku mwami wacu Yesu ushobora gutera haleluya kuko mukorana nagerageza nkamubwira ati mugabo nukuri je ibintu mbonye nivyo nawe ati wapi ivyo uriko uravuga sivyo jewe ico mfise ndagifise n'ubu kiri mu biganza vyanje namubwira ati sawa Imana ishimwe hamwe coba ico ufise ari c'ukuri vyoba ari sawa narafashe umwanya nkavuga ati none kweri je navyangiwe n'ingene niyizi nja ahantu handi gusenga kandi Imana irambwira ati ibyo mubwira nivyo ariko ibyo yumiye ko sivyo ndasubira ndamubwira ati mugabo ari kare irambwiye ati wapi ibyo mbona ndabona ko ibyo mbona ari byo vyarangiye ambariye tuzi bya bindi wambwira ko ari byo kuko dukorana nayo hano hari umukobwa wanje yari hano mengayo yagiye ku kazi Agripine yafashe urugendo ndamubuza ati urugendo rureke Imana imbwiye ibi ambati wapi jewe ndagenda kubera ikisi pastor umugabo wanje aha hantu uri kurambuza nihari famiye yanje yose nihiri ngengo wose wampamagaye none noreka kugenda gute kandi je nta ngora mfise passport mfise n'inoti zikwiye amafaranga ndayafise ambwira wa mukobwa kuvyo mbona hagarika urugendo kuko urugendo uzoruhura n'ingorane nyinshi ambwira ati pasteur nakwemera ndakwemera uri umuvyeyi pe ariko pe ahantu ntegerezwa kugenda ati sawa ngo ndagusengera Mana uramurinda uramuzigama uramutabara ariko Imana yari yambujije ngo ndamubarire ayo yabonye mugo rugendo ingorane yahuye nazo yagiye afise amasakoshi umukobwa we ntari hano amafaranga barashika cyose byahereye mu nzira miliyoni nka 50 n'impundu zose zihera mu nzira kuko dukorana kandi nshobora guhanura mvugishwe umwanya kutujana haleluya
reka mbanze mvugira ijambo sinari bwariheze nce mvugishwa ndavugishwa ndabyumva kuko dukorana nayo. Haleluya, haleluya. Hari abantu bataba bemera yuko Imana ivuga, hari n'abantu bemera ko Imana itabona, hari n'abantu bavuga ngo kera Imana niho yakora ngo ubu ntigikora, ngo canke abantu kera ntiyakiza ubu ntigikiza, nticerekwa ntihishurirwa, kuko abo bantu ntibakorana nayo. Abakorana nayo nibo bazi ko ikivuga, nibo bazi ko ikora. Haleluya. Umukecuru umwe yari mu nyigisho mu gikorane, hama ngo hari umugabo ariko arigisha avuga yuko umuntu atabaremwe n'Imana, mugabo ngo yavuye mu nguge mu nkende n'ibindi. Arigisha inyigisho nk'izo murazizi mwarazije mu ishuri n'ahandi. Hanyuma nyamukecuru ngo ashira ukuboko hejuru ngo avuga ngo ivyo mvuze sivyo, ko jewe mfise aho ndabikura wowe bikuye hehe? Aca arasohoka umukecuru aja hanze ngo afata umucungwe awushyira mu kanwa, agacungwe gatoya araza aragahekenya aca yicara mu ntebe ngo asaba ijambo. ngo ndakubajije ngo iki kintu ndiko ndarya kirarura canke kirasosa? Umwigisha aramubwira ngo none jewe nomenya ko kirura canke gisosa ntariko ndakirya, nagira ni wowe ucumva, ni wowe wobimenya ko kirura canke gisosa. Aramubwira ati ndatahuye ukuri igituma uvuga ko umuntu yavuye mu nguge Imana ntayizi, jewe ndayizi, jewe yantabaye, jewe yankijije, jewe igenda ivugana nanje, jewe nkorana nayo, ni jewe nzi ivyo yakoze. Niba hari umuntu azi ivyo Imana yakoze atere haleluya. Hari ibintu bazokubarira ntubite ku mwanya, ariko jewe ndazi ko dukorana nayo. Haleluya. Noshaka novugisha nariko navuga ibintu biranga abakorana nayo. Yo Yesu umwami w'abantu. Kandi se uzi ko n'ubu ndiko ndavugisha, erega n'ubu ndiko ndavugisha ibiranga abakorana nayo. Bamenya ibyo abandi bataramenya, ibiranga abakorana nayo. Bapanga ibintu Imana ikabikubwira uyu munsi bakibipanga bakiri mu nama, Imana ikaciza ikabwira ati enda kwibira akabanga. Bapanze ibi nibi. Abona bakorana. Umuntu akorana nayo uzumubahe, ukorana nayo uzomutinye, naho azobapima ibiro 30 nk'ibyo mpima, uzurabe iyo agendana nayo, ntuzurabe ibiro gusa, ariko uzorabe ukorana nawe. Undavye jewe hano uwo mibiro bingahe? uwo mibiro bingahe? 30, 40, 45, 50 bibaye byinshi 40 ingahe? Ariko wanyihenzeko. Jewe nk'ubu niyumviye gutya, reka nipime numva. Nipimye gutya nipima, nkamenya ko nkorana nayo. Kuba nipima gusa nkamenya ko nkorana nayo, nta makuru ufise, sinitoni gusa nkorana nayo kuko dukorana nayo. Ibimenyetso biranga abakorana nayo bagira ukwizera, ibimenyetso biranga abakorana nayo bagira imbabazi, ibimenyetso biranga abakorana nayo bagira amasengesho, bakagira ijambo ry'ubuzima, bagatabara abarushe n'abaremerewe, bakihana ibyaha, bagatanga amahoro ahatari, kuko dukorana. Amena. Ibimenyetso biranga abakorana nayo, umuntu aza yarembye, nza mbona umuntu aza bateruye yagira mu biro nkabona ataha yiruka. Hariho umuhungu aheruka kuza mu biro yamugaye ukuguru, uramwibuka? Kuwa kabiri uheze twamusengere hari ukuguru kwa guhera atatambuka, baje bafata. Ashobora kuba ataje no gusenga, yaje yapfuye ukuguru, ariko ntawe uri hano kwera. Ntiyaje. Uzosura no kumubona se, azosura kugaruka ukuguru kwanza.
yaje adatambuka n'ikabutura yakorotse, ipantaro yakorotse, tukamubwira ngo yiduze wapi, akimbere kari hejuru, ubuzima bwaheze yapfuye, duhita turamusenge ava yagira pompaje yavuye murabyibuka, agira siporo, ndamubwira tuzoze gusenga kwa Mungu, ubona yaje se ibimenyetso biranga abakorana nayo. Umuntu aza ari ndembe, umuntu agataha akomeye, umuntu aza atamahoro afise agataha n'ivyizigiro, kuko Imana hiri itanga amahoro, itanga umunezero, itanga gukiza, kuko dukorana ngomba senge. Ezekiel mu bantu bihuta kugira amasengesho vuba, kandi umaze iminsi utagira amasengesho cyane, nabwira turi kumwe se, ariko dukorana nayo, maze iminsi wirukanga, kandi wahora ugira amasengesho yo kwisonzesha, ugahamagara Imana wabivuyemo kera. Uri hano ukaja mu byuma, mu buhinga, ukibaza ngo ivyo vyuma bizoguproteja. Wapi? Senga amasengesho. Irambwiye ngo maze iminsi udasenga, urakorana hano gusa, ariko maze iminsi utisonzesha. Ariko kandi mw'iyi minsi nyari uriko utarisonzesha, abazimu canke abarozi bateguye igitero iwawe, igitero cyo kukurogera umwana. Ugira amasengesho menshi. Umukobwa uheruka gushingiza mbonye bamurozi, nawe gira amasengesho, ahagarika ubushobozi bw'umwijima. Byihuta nawe amasengesho y'imisi 3 kubw'umukobwa wawe, uyatangureje nawe numubwire ayasenge, ahagarika ubushobozi bw'umwijima. Inama yakoranye yo kumwaka ubuzima, ariko kuko dukorana nayo, Imana ikuyeho urupfu. Amasengesho n'abagira amasengesho yihuta kugira ngo Imana itabare ubuzima bwiwe. Umenga hamwe nabona umenga batera isandugu, ahandi nkabona umenga bamusize mu isandugu, nawe narabona ko apfuye, mbere umenga asa n'usizwe mu isandugu. Imana irambwiye ngo uwo muntu asengerwe vuba, ko atari umwe. Ndagomba kubona umuntu yarose kandi akanabibona agiye mu isandugu. Atevye ndarengana, mfise umwanya muto. Sinza ntebe ubu, mfise umwanya muto, nyaruka. Sinumvise, sinababwiye ko yafise ingwara basi umaze kwimyaka myinshi, yambije kumwe inzoka, ariko jajyana ku rubanza kwe yawumupfira, ariko jewe nyine twabonye n'abadayimoni n'ikintu ngo bakiritse verema, kandi umuntu naho nyine bikaba neza. wabonye muri iyo sanduku ijoro nyine? Yego, mw'ijoro. Wabonye ije muri iyo sanduku jana? Ejo bwenge nahamagara abaturanyi mu kugira agenda ruguru, ndababwira ngo je nabonye ndi mu isanduku napfuye. Jahaja byarangiye.